stand in glory. I will see his face, and there I'll serve my King forever in that holy, holy place. Forever singing thank you, oh my Father, for giving us your Son and leading your Spirit to the work on earth. Haleluya, turabahaye ikaze bakunzi b'ibiganiro byacu, na cyane cyane abakunzi b'ikiganiro urugo. Turabahaye ikaze ngo twongere gusura kuganira ivy'urugo muri iki gihe ca none, igihe kitoroshe mu ngo nyinshi, igihe ingo nyinshi zifite ibitero, igihe ingo nyinshi zizazaniwe. Ariko rero twagize umutwaro kugira ngo tuganire, tuze turafashanya nk'abantu bari muri izo ngo. Imana ihabwe icubahiro. Rero turabahaye ikaze kandi mu kiganiro cacu urugo, aho twigira hamwe ibijanye n'ivy'ingo. Ubuheruka twavuganye tuvuga tuti burya biremewe yuko abantu bubakanye batandukana canke umwe muri bo avyifuje. Uyu munsi rero tugira turabire hamwe mbega n'ibiki bituma bituma kenshi ingo zishobora gutandukana. Hariho ibintu bituma ingo zishobora gutandukana. Imana idufashe cane. Reka turabire hamwe, turavuga vyinshi ariko turakora kuri kimwe canke bibiri bivanye n'umwanya. Turavuga ku kijanye n'ukuri, ukuri mu bubakanye, ukuri ku bagiye kubakana, gutangurira ukuri ku bagiye kubakana n'ukuri mu rugo. Ico ni ikintu gikomeye cane, iyo kitahabaye gishobora gutuma abantu batandukana. Hariho gufatira ku bigaragara. Iyo umuntu agiye guhitamwo uwo bubakanye, ukaraba amatungo, ukaraba umuryango, ivyo navyo kenshi iyo abantu babifatiyeko mu ngo, iyo bashitse mu ngo hari ibindi bintu bahura navyo, bagasanga ivyatumye baja kubaka siko rwari urufatiro rw'urugo, bigatuma naho nyene izo ngo zishobora gutandukana. Imana idufashe cane. Turabona ikindi kintu kigira gatatu, ni ukutamenya inshingano zawe nk'umugabo canke inshingano zawe nk'umugore. Kenshi iyo abantu babana ugasanga umwe ntazi ico ajejwe, birashobora gutuma bahukana, birashobora gutuma batandukana kubera ko mugenzi we araremerwa, ugasanga yavyikoreye vyose n'ivyo umwe yagomba gukora, umugabo canke umugore yagomba gukora, ugaca usanga rero ivyo onye biratuma umwe muri bo aremerwa, akumva atagishoboye kwihangana kuko mugenzi we atazi vy'ukuri ivyo agomba gukora. Imana idufashe cane. Hariho n'ikindi gishobora kuba, ariko cane cane twebwe muri Afrika ntigikunda kuba cane, nko mu bihugu vyo mu bazungu birashobora kuba cane, ariko twe muri Afrika abirabure turafise ukungene twihangana. Ingwara n'inyifato. Ingwara zirashobora gutuma abantu batandukana, umwe akagwara ingwara ugasanga mugenzi we ntashoboye kuvyihanganira. Ivyo navyo birashobora gutuma abubakanye bashobora gutandukana mu bitandukanye abantu. Ivyo tubona muri kino gihe. Imana itabare abantu kandi Imana idufashe. Inyifato nazo zirashobora gutuma abantu batandukana. Gute? Twarabivuganye kenshi mu biganiro tuvuga ko abantu baja kubakana aba ari abantu babiri bavuye mu miryango itandukanye kandi bafise akahise gatandukanye. Rero uko abantu baba bameze mu myifato bivana n'aho bakuriye, n'ingene barezwe, n'ivyo bahuye navyo. Ivyo rero biratuma umuntu agira inyifato kanaka. Rero ugaca usanga umuhungu avuye hariya mu muryango iwabo afise inyifato kanaka ivuye kuri ivyo vyose, n'umukobwa nawe avuye hariya anye afise inyifato zivuye kuri ivyo vyose yahuye navyo, aho yabaye, aho yarerewe, indero yaronse. Rero abo bantu babiri bacaja kubana. Rero hari igihe usanga inyifato y'umwe ishobora kugora kwakira uyu canke uriya.
ivyo navyo nyene birashobora gutuma abantu batandukana. Imana idufashe rero. Uyu munsi rero turashaka kuvugana kuri iki ca mbere, ukuri. Ukuri ku bantu bagiye kubakana, ukuri ku bantu bamaze kubakana. Ukuri ni ikintu gikomeye cane. Ukuri novuga ngo ni piliye y'urukundo. Vy'ukuri ahantu hari urukundo hagomba kuba ukuri, kuko umuntu wakunze ntaco womuhisha, umuntu wakunze womubwira vyose. Rero iyo bishitse abantu bagiye kubakana nk'umuhungu n'umukobwa ntibabwizanye ukuri bagitangura, iyo bashitse mu rugo umwe muri bo akamenya ko hari ikintu mugenzi we yamuhishije, ivyo birababaza umutima cane, bigashobora gutuma urugo rubaho urugo rwabo rutamera neza, kandi bigashobora no kuvamwo gutandukana kwabo. Imana idufashe cane. Ukuri rero turashobora kukurabira muri vyinshi. Ukuri umugabo, umuhungu canke umukobwa, hari igihe abavuye mu muryango twabivuze, agomba kukubwira ukuri ko mu muryango iwabo, agomba kukubwira umuryango n'ibintu tuzi ko twebwe nko mu mico y'iwacu, barakubaza ava mu muryango wahe, nuwo kwa naka, nuwo kwande, abavyeyi biwe ni bande. Ivyo bibazo n'ibindi umuryango, yaba umuhungu agomba kubwira umuryango wiwe umukobwa, akamubwira ati umuryango wanje umeze uku, tubaha, umuryango wanje umeze uku, akamubwira ibintu vyose ataco amuhishije, kubera wa mukobwa azoza kuba muri uwo muryango, nawe uwo muryango wiwe agomba kubimubwira vyose. N'umukobwa nawe agomba kubwira umugabo, umuhungu ugiye kumubera umugabo, ko umuryango wiwe wifashe uku, ari wo kwa naka, ibintu bimeze uku. Bagomba kubwizanya ukuri rero kuva bagitanguye. Ukuri ni ikintu gikomeye cane. Imana idufashe cane. Reka dusome Bibiliya turabe ijambo twifatika dushigikirako gucerekeye ukuri. Ingene abantu bagomba guha agaciro ukuri iyo bariko baraja kubakana canke iyo bamaze kubakana. Imana idufashe cane. Reka dusome aya majambo. Dusome amajambo yo mu Banyefeso umurongo wa 25. Haravuga ngo maze mwiyambure ibinyoma, umuntu wese avugane ivy'ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Imana idufashe cane. Ngo maze twiyambure ibinyoma, umuntu wese avugane ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Urugingo rwawe rubabaye cubabara, muravyumva namwe. Urugingo rwawe rugize ikibazo, ugira ikibazo, rero urwo rugingo rwawe ugomba kurubungabunga, ugomba kurufata neza. Ni ukuvuga ngo ugomba kubwiza ukuri. Imana idufashe cane ngo tuvugane ukuri. Haleluya. Kuvugana ukuri, kuko ngo turi ingingo za bagenzi bacu. Ni ukuvuga ngo iyo utabwiye ukuri umuntu uba umuhungabanije. Haleluya. Imana idufashe cane. Umuntu wese avugana ivy'ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Mugomba kuvugana ukuri nk'abakristo. Umuhungu w'umukristo umukobwa w'umukristo, muhuye kugira ngo mugende kubaka, mugomba kuvugana ukuri mugitangura, kuko umwe n'ingingo ya mugenzi we. Haleluya. Iyo hatabaye kurumva, hariyo kubabazanya, umwe arababara uwundi akababara, ko mwese muri ingingo. Imana idufashe cane. Reka dusome irindi jambo naryo nyene riri muri Abanyefeso 6. Turasoma umurongo wa 14. Imana ihabwe icubahiro. Haravuga ngo nuko rero mushikame mukenyeje ukuri, mwambaye ukugororoka nk'icuma gikingira igikiriza. Amen. Imana ihabwe icubahiro. Dusuye kumva agaciro k'ukuri. Ngo nuko rero mushikame mukenyeje ukuri. Iyo umuntu yambaye impuzu atakenyeje, wambaye ipantaro utakenyeje sentire, impuzu ishobora gukoroka. Murabizi n'abamama bavuta, ugomba gushiramo
umugozi ukawukaza impuzu ukagomba kuyambara niyo wumva ko igufashe by'ukuri utambuka ata kibazo. Rero iri jambo riratubwira ngo nuko rero mushikame mukenyeje ukuri. Ukuri ni nk'inzo, ukuri ni ikintu gishikamisha ikintu kikakigumisha. Mwambaye kugororoka nk'icuma gikingira igikiriza. Ukugororoka niyo mpuzu twambara ariko twashize kwiki twashize ko uwo mukaba iyo sentire y'ukuri. Nico gituma abantu bagiye kubaka, nico gituma abantu bari mu rugo nk'umugabo n'umugore mugomba kubwizanya ukuri. Imana ihabwe icubahiro. Twariko turavuga rero kubagiye kubaka, abakije kubaka bagomba kubwizanya ukuri. Ugomba kubwira ukuri uwo muhungu, ugomba kubwira ukuri uyu mukobwa. Nibutse igihe kimwe umuntu ari proche mu muryango yigeze kubwira umugabo, nibaza ko twari tuvuye kwa muganga, ati twari tuvuye kwa muganga na madamu, twari twamaze imyaka 4 tutararonka umwana mu rugo. Hama ndavyibuka ko yamubwiye ikintu, amubwira ati urazamureka yijane kumbe niwe ubwira byose muganga. Muri hari ico vyambwiye kuko iyo uriko uca mu bihe nk'ivyo hariho abavuga ati kumbure n'inda nyinshi yakoroye murabizi, n'imiti yanyoye, ariko vy'ukuri ni nkaho umengo hari ukuri noba nanyegeje umugabo, ariko vy'ukuri umugabo niwe muntu agomba kumenya ukuri. Nibuka abantu bamfashije cane ndiko nditegurira kuja kubaka, hari uwambwiye ngo kurya wikokomora ngo buri kuzobwira ukuri umugabo ngo mu bintu kwikokomora. Imana idufashe cane mutubabarire, ariko niyo mvugo yakoresheje, ni ukuvuga ngo kubikurayo vyose ukabimubwira. Imana ihabwe icubahiro. Rero ukuri caramfashije cane. Ukuri jewe mu bantu bazi ukuri, umugabo wanje arazi cane ukuri kutazi abo tuvukana mu bihe by'ubwana bwanje, kutazi uwundi muntu wese, ariko we arakuzi kuko yagomba kukumenya, kuko Bibiliya ivuga neza ngo mugiye kuba umwe, kandi ijambo ry'Imana yatubwiye ngo tubwirane ukuri, ivy'ukuri na bagenzi bacu kuko turi ingingo. Imana ihabwe za bagenzi bacu, Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Rero uko kuri tugomba kukuvuga. Iyindi ntahe ikomeye cane yambaye ko bivanye nuko nakuze nari umuntu ahuze cane, kandi ata muntu ashoka amenya ikintu kiri mu mutima wanje, canke nari umuntu adakunda kuvuga, kandi sinakunda kwerekana ko mbabaye. Niwakunda no kubimenya ko nababaye, nari umuntu ahoze, nababaye ndyowe byose narahora, sinakunda kuvuga ibintu vyanje. Oya, ndibuka ko nabo tuvukana bambwira ati mbega wowe kutatubwira, nari umuntu ameze uko nyene. Hama ndibuka ko ngiye gukora ubukwe ndi hafi, sinari bwaronke n'umufiance, ariko hariko haregereza cane. Imana ivugana n'umuvyeyi wanje mu vy'impwemu, ariwe pasiteri wanje, araruta agira inzozi, arampamagara arambwira ati Imana yambwiye ukuntu. Ndibuka ko yambwiye ngo Imana yambwiye ngo utore ikiyo wirabe, ntore ikiyo nirabe. Arambwira ati Imana ntitebeje isezerano ryawe riri hafi, atarika irindiriye wewe. Imana ihabwe icubahiro. Akibimbwira biranzazanira, arambwira ati burya, ndibuka amajambo yambajije ati burya umugabo mu rugo ni iki? Bibiliya ivuga ko umugabo ari iki? Ndibuka ko namwishuye Bibiliya ivuga ko umugabo ari umutwe. Arambwira ngo umutwe uri kwiki? Ndamubwira nti umutwe uri kw'amaso, uri k'umunwa. Arambwira ati urabona aya masansi, ibintu nivyo bikominika, urumva? Arambwira ati rero umugabo n'umutwe niwe mukuru w'urugo, niko bimeze. Ati uwo mubiri wo hasi uramwubaha, nuko yariko aranyigisha, kuko hari ikintu nakunda kuvuga cane ndaravyibuka, ari ukuntu kurya kuntu twubaha cane abagabo, rimwe na rimwe ashobora kuba yakurenganije ariko ukemeranya. Burya rero numva umengo jewe sinshobora kubisuporta ko umuntu andenganya. Aho ndatahura
ndibuka ko yambajije ikindi kintu arambwira ngo Bibiliya ivuga iki ku bijanye umugabo ngo n'umugore iyo babanye babiki Bibiliya bivuga ko iki ndamubwira nti Bibiliya ivuga ngo baba babaye umwe aravuga ati aha aca ambwira ijambo arambwira ati rero iyo abantu babaye umwe nta banga riba hagati yabo ati ugomba kumenya ko umugabo wawe ari uwo kubwira ukuri ikintu cyose ukamubwira ukuri ukamubwira ikiri mu mutima wawe ukamubwira byose ukabimubwira Imana ihabwa icubahiro iyo ni ntahe rero kuri jewe ndibuka ko naciye mfata amasengesho y'iminsi 3 nisonzesheje ariko ndasenga Imana ndavuga nti by'ukuri Imana nimba ari cyo tuma ntazokubaka neza kubera ukunge nimeze nimba ari akantu kose ubona mfasha mpingura by'ukuri Imana yarampinguye Imana ihabwa icubahiro rero ukuri ni ikintu gikomeye cyane uwo wundi we mwumva nyine yambwiye ati ni ukubikuraho byose ukuri rero ku bantu bubakanye ku bantu bagiye kubakana ni ikintu gikomeye cyane Imana ihabwa icubahiro haleluya abakobwa abahungu mugomba kubwirana ukuri kuko iyo mushitse ukuri mu rugo akumva ikintu utigeze umubwira biramubabaza akumva ikintu wamuhishije biramubabaza by'ukuri niho hagaragarira urukundo ukuri kwiwe kuba kuri ngaho nawe ukuri kwawe kuba kuri ngaho mugafatira kurwo kuri kwanyu mugomba kuvugana ku kahise kanyu Imana ihabwa icubahiro nahejeje kubabwira intahe ntoyi kumbure uwo muntu batsigira ntiyamubwira ati biriya bimeze kura biriya ariko vy'ukuri umugabo niwe muntu amenya ibintu vyose n'abandi batazi nandi ndashobora kuba nzi ivyo umugabo wanje yaciyemo nabo bavukana batazi ivyo yaragize ibanga mu mutima ivyamubabaje kubera hari ibyo utabwira abavukanyi kuko hari igihe wowe ubona umengo musanga ibibazo hari igihe ubona umengo ntaco wogufasha ugahura ariko by'ukuri iyo ushitse yuronse umufasha yuronse uronse ikintu kidasanzwe mu buzima ugomba kuvuga ukuri kumbe nabo hari ibintu nzi nabo bavukana batazi nanje konye ntari ibyazi nabo tuvukana batazi ko ibyo byigeze kumbako ko ibyo bintu byagenze uko ko ibyo bintu vyambabaje batazi ariko wewe arabizi Imana ihabwa icubahiro rero no kuvugana ukuri ico ni kimwe gituma abantu bashitse mu rugo hatangura kuba ingorane igihe mugiye musanga hari ibintu mwahishanije ku miryango yanyu kuri mwebwe nyene ugahisha ukamuhisha ukamuhisha hari igihe abagira mu mariage bakora ukamuhisha umushahara wawe ukamuhisha ubutunzi bwawe ukamuhisha ibintu byose ugasanga uramuhishije utuntu twinshi ashitse mu rugo agasanga ibintu siko bimeze ndibuka ifamiye nigeze kuja gufasha kandi nari nkiri umukobwa kuko nari umukozi w'Imana Imana iratanga ubwenge harabayemwo ukutavugana ukuri cane ndibuka ko iyo famiye hageze ko bakora ubukwe umuhungu yamubwiye ko afise ibintu vyose by'ukuri uyu muhungu nta bintu yari afise ku munota wa nyuma umukobwa arigora aragura ibintu ndibuka ko yaguze atanga amafaranga yo gukoresha akabati ariko kubera umuhungu yari afise amasharge menshi arambwira ati genda ukagure arayamuha kuko yashaka kumufasha ku munota wa nyuma ko yari yabonye ko byamunaniye ariko yari yaramuhenze ko ibintu bihari hama ayamuhaye ntiyanaja kugura ka kabati aranahora ntiyanamubwira ko atakaguze hama umukobwa agira wa munsi kuja gupanga ibintu mu nzu murabizi aragenda arabura hashira ivyombo vyaramubabaje cane ndibuka yuko inyuma ya mariage yabo nagiye tukamarana ijoro dusenga kugira ngo Imana yomore ico gikomere kuko yasanze ari ibintu byinshi atabwiwe ukuri bihera ngaho bitameze neza Imana idufashe cane hatangura kuba kwicuza mu mutima ukavuga ngo iyo ndabimenya kumbure sinari guhitamwo we iyo ndabimenya kumbure sinari kwihuta nari kwitonda Imana idufashe cane ukuri ni ikintu gikomeye cane mu bantu bagiye kubakana ukuri ni ikintu gikomeye cane ku bantu bubakanye ahanini twari duhagaze cane ku bantu bataraja kubakana abantu rero nabo bamaze kubakana ukuvugana ukuri hari ibintu byinshi mu rugo cane cane abantu barapfa uburyo ubutunzi bwabo baba batunze nyene babujere nyene babukoresha ugasanga umugore ntazi umushahara wawe uramuhenda kumbure Imana idufashe cane ugasanga umugabo
amafaranga uko yakoresha ntabibwira umugore ngo amafaranga ndayakoresha uku ndayakoresha uku. Imana idufashe cyane. Ivyo rero birashobora gutuma umwe muri bo bimubabaza, kuko vy'ukuri iyo bibiri bivuga ngo tubaye umwe, ni ukuvuga yuko muba mugiye gusangira ibintu vyose. Nta mafaranga y'umugabo ahari, nta n'amafaranga y'umugore ahari. Ni ukuvuga ngo ubwo butunzi bwanyu umugabo agomba kuba azi amafaranga umugore akorera, canke nimba adandaza akora ibindi byose ingene amafaranga yinjiza, mukagira ububiko muzi. Umugore nawe agomba kuba azi amafaranga y'umugabo, mukagira ububiko buzwi n'ingene muyakoresha mukabivuganako. Rero kenshi ibi bintu biratera ingorane mu ngo, birashobora gutuma abantu batandukana, ugasanga umwe arafise amafaranga yita ayiwe, ugasanga ayakoze ico ashaka, ntagisha inama umugabo canke ntagisha inama umugore, yigurira ivyo ashaka, ni ukuvuga ntashaka kumukontorora mu mafaranga yiwe. Ariko bibiri ivuga ngo tuba tubaye umwe, vyose biba bibaye ivyacu. Imana idufashe cane. Iki ni ikintu gikomeye rero cane, gishobora gutuma abantu batandukana, kandi kimaze no gutuma ingo nyinshi zitandukana. Amatemonyage hari ivyo tumaze kubona, ugasanga hakora nk'umugabo gusa, urumva ugasanga nk'umugore ntakora, ariko ugasanga umugore kubera hari ukumwe umugore, ugasanga umugabo ntiyamwitayeho, cyangwa ugasanga umugore niwe akora umugabo ntakora, ugasanga hari uko kuntu kudafashanya, hari uko kuntu kunyegezanya. Ivyo rero biratuma ingo zisambuka. Nciribuka kandi gakuru burya intahe zirafasha cane, kandi iyo tuvuga hari igihe dusanga ivyo bintu twarabigize ko experience. Ndibuka igihe kimwe yigeze kuza umuntu muhira ari proche, umugabo amusaba amafaranga, hama ndibuka yuko yayamuhaye, ndibuka ko vyari 50 ico gihe. Hama umugabo acaraza arambwira ati ntakashaka amafaranga, ubibona gute? Ati urazi ubutunzi dufise tubigenze gute? Yari umuntu ari hafi tudashobora kwirengagiza. Ndamubwira nti nukuri numuhe, ndamwemera, ndashirako akoro kwamuha. Ariko aragenda aramuha, hama jewe ndaseruka, ariko aramuhereza. Wa muntu arihuta cane aranyegeza. Imana yabwe icubahiro, kandi Imana idufashe. Arihuta cane aranyegeza, ndabona ko atashatse ko ndabimenya, ariko nyene ndahora. Kumbure yibajije ati ntabibone ko hari ico bampaye, ariko vy'ukuri ivyo bintu vyabaye ndabizi, kandi nari mpejeje kwemeza ko bitegerezwa ko bikunda. Imana ihabwe icubahiro. Ndagishimira Imana rero jewe kuko ariko vyari bimeze, kandi nuko ariko bimeze, atawe ufise amafaranga yiwe canke ico akoze, ariko vyose ari vyacu, kandi iyo tugiye kubikoresha n'akantu gato turakumvikana ko. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Rero abantu bubakanye bagomba kuvugana ukuri kuvyerekeye ubutunzi bwabo, bagomba kuvugana ukuri kuvyerekeye ivyo batunze n'ukungene babikoresha. Ivyo navyo biratuma ingo nyinshi zisambuka kubera amafaranga y'urugo, kubera ubutunzi. Si n'amafaranga gusa, ariko n'ubundi butunzi bwose. Umugabo arashobora kuba afise inzu ahantu, ugasanga umugore ntazi ko afise inzu. Umugabo agafata kredi, umugore ntamenye ko umugabo yafashe kredi, ndetse akagafata n'inzu akayishira muri hypothèque, akayipoteka. Ugasanga umugore ntabizi. Ndazi ntahe y'umudamu twaganira ambwira yuko yagiye abona baza kumusohora mu nzu, yaba mu nzu yiwe, azabona bagiye kumusohora mu nzu, baja gusubira mu buzima bwo gupanga. Umugabo wiwe atigeze amubwira neza yuko yigeze afata ideni, kandi agatanga iguzi kw'inzu. Imana idufashe cane. Nk'ico cari ikintu gishobora gutuma batandukana, canke haba umubano mubi. Kandi murumva vy'ukuri uwo mudamu ko vyamubabaje, ariko Imana ishimwe kuko yari afise urufatiro rw'Imana muri we. Haleluya. Yarashoboye gusenga, Imana iramuhindurira, kandi umutware wiwe arahinduka. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Agashobora no kuba afise inzu, canke afise parcelle kanaka, canke ariko afise uwundi mugambi, mugo ugasanga ntazi kubwira umugambi wiwe umugore wiwe, canke ntabwira umugabo wiwe umugambi wiwe. Hari n'ubundi twaganiriye bivanye n'imico, arambwira ati twebwe urabona muri ibi bihugu turimwo,
si uwo mu mico y'iwacu avuga ati ngaha muri iki gihugu ushobora kugira inzu zibiri umugabo wawe atabizi cyangwa ukagira bizinesi kanaka umugabo ntumubwire ati kubera ko umugabo uramubwira ejo cyangwa ukamuha ngo musangire ibintu akigira ku wundi mugore ariko by'ukuri izo ni za ngo zidafashe ariko urugo rwavuye ku Mana by'ukuri rugomba kuba mu muco mugomba kubwizanya ukuri ikintu cyose nimba hari abufasha mu muryango wawe nimba hari abakeneye gufashwa nimba hari umugambi kanaka wifuza byose mugomba kuvyigira hamwe kuko bibaraba ari vyanyu ivyo rero biratuma abantu kenshi bacanamwo bagatandukana canke ingo zikabaho zitifashe neza. Imana idufashe cane. Ikindi kintu gishobora gutuma abantu batandukana muri ibintu vy'ukuri twabivuze ni vy'imiryango nyine abantu bagomba kubwirana ukuri mu vy'imiryango. Ikindi twakivuze ni kuvugana kahise. Imana idufashe cane. Rero amajambo y'Imana yatubwiye neza reka tuyasubiremwo kugira ngo twumve kandi kuko amajambo y'Imana niyo aduha kugira urufatiro rukomeye. Ijambo rya mbere twasomye ni ijambo ry'Abanyefeso igice ca 4 umurongo wa 25. Reka tusubiremo aha turiko tuvuga ku kintu bivuga ukuri. Abantu kenshi ni nkaho badakunda kukuvuga. Abantu bago muri mariage mu rukundo mwakundanye n'ukuri n'amahigo mwakundanye ariko nagenda kubwira Bibiliya yonyine irabivuga nta kuri nta rukundo rushobora kuba hatakuri. Urukundo rurabaho ariko ni ibintu n'ibishobisho n'ibintu bigaragara bibira ariko urufatiro rw'urukundo n'ukuri. Imana idufashe cyane. Reka tuyasubire mwavuga ngo maze mwiyambura ibinyoma umuntu wese avugane ivy'ukuri na mugenzi we kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Amen. Imana idufashe cyane. No mu yindi migenderanire yose isanzwe ushobora kuba ufise umugenzi ushobora kuba ufise inshuti vy'ukuri iyo hatanguye kubura mu kuri ashobora kuba ari umuntu mukorana akazi kanaka muri kumwe muri business muri kumwe mu gikorwa c'Imana iyo habuze ukuri ibintu biba bibaye nabi. Imana idufashe cyane. Nta kugororoka nkuko twabibonye muri aya nayo iri jambo ryo mu gice ca 6 umurongo wa 14 hatubwiye ngo nuko rero mushikame mukenyeje ukuri mwambaye kugororoka nk'icuma gikingira igikiriza. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Mwambaye mukenyeje ukuri nuvuga ngo ukugororoka ni nk'impuzu twambaye kugororoka ariko dukenyeje iki ukuri. Ukugororoka kwacu ntigushobora kurama tudakenyeje uko kuri. Urugo ntirushobora kurama rutari mu kuri. Transparence ibintu vyose bigaragara ibintu vyose muvuganako ukuri ku kantu kose gatoya. Ni ukuvuga ijambo ritubwiye ngo urashobora kuba wambaye ko kugororoka urashobora kuba ufise urwo rugo mukundana ariko kugira rurame kugira urugo rushikamye mukenyeze ukuri. Iki ni ikintu gikomeye cyane ku bantu bubakanye kandi kinababaza imitima y'abantu. By'ukuri biratangaje kumva ko umuntu akubwira ko agukunda ariko atigeze akubwiza ukuri. Ukaza wumva ngo umugabo wawe burya arafise inzu ngaha umugabo wawe burya afise ibi umugabo burya yagize biratangaje kuko niwe wagomba kubimenya. Ukaza wumva barakubwira ati umugore wawe ni uku umugore wawe burya bimeze uku birababaza. Imana idufashe cyane. Haba mugitangura mukivugana ivyo kubaka haba muri mumaze kubaka. Abantu bubatse mwige kuvugana ukuri nabo mwubakanye. Abantu bariko baraja kubaka mwige kuvugana ukuri kose ntihagire ico umuhisha haba muri kahise kawe haba mu muryango wawe haba ubutunzi ufise kuko mwese muza mwararondeye hari uwo yarondeye itubi wundi muvugane ikintu cose muvugane ukuri
kubera yuko ukuri niwo mushinge ukomeza urukundo. Urukundo narugereranya n'inzu igaragara, ariko umushinge ni ukuri k'urugo. Imana idufashe, haleluya. Nibaza ko aya majambo yumvikana, aya majambo aradufashije, nanjye ubwanje aranshifashije. Ukuri ni ikintu gikomeye cane. Imana ihabwe icubahiro. Wowe wumvise aya majambo wubatse, reka guhindure. Nimba wavuga ukuri by'ukuri, komeza ugukenyera uko kuri kwawe. Kenyera ukuri mu rugo iwawe, vyame ari ibintu bigaragara, akantu kose ukavuga ariko n'umugabo wawe. Babandi nabo bahishanije, bafise ivyo bahishanije, kandi ukabona yuko bishobora kugutera ingorane umwanya n'umwanya. Urashobora gusaba impanuro, hakwigisha ingene ushobora kuvuga uko kuri wahishije. Urashobora gufasha gusaba impanuro abakozi b'Imana. Urashobora kutwandikira ukavuga uti je ndafise ukuri ntabwiye umugabo wanje, ndafise ukuri ntabwiye umugore wanje, nobimubwira gute ko tumaze imyaka ingahe twubakanye? Jewe ndafise ikintu nari naraguze ariko ntigeze mbwira umugore wanje. Je ndafise ubutunzi kanaka ntigeze ndamubwira. Je nari naramuhishije umushahara wanje kubera ibi n'ibi, ku mpamvu zinizi. Senga Imana, hama umwegere umubwire. Ariko hariho n'ibindi bintu biba biteye ubwoba. Ndondera abakozi b'Imana, ubabwire ico wahishije kubwira umugabo wawe, ubabwire ico wahishije kubwira umugore wawe, hama bagusengere, baguhanure n'ikungene ugomba kubimubwira. Narumvise témoignage imwe kandi n'abantu nzi, n'abantu namenye, harimwo namenyemwo umugabo yagiye hanze gukorera hanze, hama amarayo imyaka, hama umugore arasiga umugore n'abana, hama umugore biramugora, bimugoye ararenga ibigo, arenze ibigo, hama umugore w'umukristo, hama arihana, amaze kwihana, umugabo aje vy'ukuri amubwiza ukuri vyamubayeko. Aramubwira ati vyarangoye, nasanze narenze ibigo, narabonanye nararyamanye n'uwundi mugabo, rero umparire kuko umubiri warangoye. Ariko umugabo ntiyavyakiriye neza. Umugabo yaciye amuta, umugabo yaciye amuheba, aramuheba, ndetse anaja gushaka ngo arongore uwundi mugore. Imana idufashe cane. Ariko vy'ukuri uwo mugore, abantu benshi je nkunda kubabwira, abantu benshi bakunda kunyegeza icaha, ariko icaha kukivuga sico kibazo, ahubwo kukinyegeza. Hari umuntu ukwibaza ngo uwakivuze n'uwakinyegeje bose baragikoze, ariko ukivuze arabohoka. Imana idufashe cane. Aramubwira ati nukuri ntibishoboka. Ndibuka ko narumvise histoire bavuga ko famiye y'umugabo bagumye bakunda umugore cane, bagumye bakunda umukazana wabo, kandi baramushigikira, barahanura n'umuhungu wabo ati ko yeme abandi bagore barabikora ntibabivuge. Niyo usanga umwana ngaha hariho n'abavyihanganira, kuko muba mwarabaye umwe nyene, hariho guhariranira. Imana idufashe cane. Rero kuvuga ukuri ni ikintu gikomeye cane, urabohoka. Ariko nico gituma tuvuze hari ukuri kumwe kugoye, ugomba kwegera abakozi b'Imana bagasenga, mukabanza mugafata igihe co gusenga kugira ngo Imana yoroshe kumbure uwo muntu ugiye kubwira uko kuri wamuhishije. Ico kintu utari waramubwiye kandi ari ikintu gikomeye mu buzima bwanyu. Imana idufashe cane. Rero nuko tugomba kubigenza. Abadamu twubatse dushikame mu kuri, ukuri kwacu. Abagabo bubatse mushikame mu kuri, tubwizanye ukuri mu ngo zacu, mu vyo ducamwo twose, kuko Bibiliya ivuga ngo muba muri ubumwe. Imana ihabwe icubahiro. Namwe misore n'inkumi mugiye kubaka nk'abakristo, mugiye kubwizanya ukuri. Kahise kanyu, imiryango yanyu, mubwizanye ukuri kugira ngo ingo zanyu zizobiza agaciro. Imana ibahe umugisha rero. Mushishikare mukurikirana ibiganiro vyacu, mushishikare mutubwira uko muriko murafashwa, mudukurikirana kuri site web, murashobora kwandika kuri WhatsApp, murabona amanimero aradefira, murashobora kuduhamagara, murashobora kutwandikira ari ufise ikibazo canke ashaka kutwunganira. Imana ibahe umugisha rero. Dukomeze mu kuri kuko ngo turi ingingo za bagenzi bacu.
tugukenyeje. Imana ibahe umugisha, murakoze.